bakunzi ibikorwa bakunzi biterambere mumeze neza je meze bon meze fresh ndaho ni wa mwana cyaganiro cyanye kiganiro ku Ijob gishikizwa na jewe nyene mu presentatrice wanyu Diena. Ikiganiro ku Ijob ni kiganiro gice ku Pam Channel TV aho tugendera abanyamyuga batandukanye bakora ibitandukanye bikorera ivyabo bakatubwira ukuntu batanguye naho bageze. Uyu munsi rero uko mubibona ndaze mwamaze kuronka akayide kiganiro n'umunsi kuntu kimeze. Uyu munsi nagendeye nde gumana natwe kugira ngo mumenye uwo muntu ninde, mbega iyo job akora iramufasha, mbega iyo job ni job ashobora gutuma uwundi muntu aba motive akayikora ku Ijob. Tuko tayari? Baba, vipi? Umeze neza? Salama kweli. Ku Ijob ko tayari? Tuko tayari kabisa. Nabiona baba. Tunajitahidi kabisa tunakamilisha kazi kama kawaida. Ni sawa rero. Umeze neza? Turashima Imana. Ukidonda bwa bakunze ku Ijob bashaka kumenya. Amazina y'uwanje nta sirino bantazira mu bijanye n'aka kazi. Ndetse ko izina baba dutazira ni de garage. De garage. Benshi batuba de garage. Ko iki de garage? De garage batuta de garage kubera ibikorwa tuba dukora bijanye na garage. Na cyane cyane mu gihe umaze kugera ku niveau yo kuronka iryo zina y'ubu de garage. Nuko ufise garage iwawe n'abakozi ukoresha mukorana ku ico gikorwa. Niho rero bacha bakwita de garage. Ahandi ni NAKUMURYANGO Aloys niyo mazina yanje. Yego niyo mazina y'abavyeyi bampaye. Yego. Aloys tugusanze ku Ijob. Beg ku Ijob. Musanze mutangura sanga ati ngaha. Ku Ijob ngaha bitangura akazi isaha 1:30. Hama tukaca dufunga akazi isaha 12. No akazi kaba muhejeje. Akazi tuba tugahejeje. Turuhuka ico tuba imodoka tuba tudahejeje ku uwo mwanya cyo tuyikora bukeye. Aloys agishika ku kazi ikintu cambere amaze gukora ni giki? Aloys agishika ku kazi arabanza agapanga ibikorwa. D'abord umuntu agishika ku kazi kubera mbafise keshi ibyo mba nararanye. Ari gihe mbafise n'ama programme ivyo ndi oblige gukora. Keshi dushitse ku kazi cha tubanza tugapanga ibikorwa. Kira mukozi umwe nkamupangira ibikorwa akora nyimba ari byo nanje nkora nkaca ndabitangura mugambanza gupanga ibikorwa biri ku kazi bikorwa uwo munsi nivyo tubanza gupanga imbere yuko dutangura ibindi vyose. Yego. Aloys uyu munsi abakunzi bo ku Ijob nashimye gukorana na wewe kugira ngo kuko nawe uri mu banyamwuga ariko aragerageza kubikora neza hano mu gisagara cya Bujumbura. Twashimye kuganira no ku bijanye n'Ijob sanze ukora. Mbega Ijob kugira ngo utangwe kuyikora byagusavye iki? Okay, byiza cyane. Ijob rero kugira nangure kuyikora ya mekanike si job umuntu yumvira ngo ko yumvire mu gatondo ngo ugomba uzinduka ugenda gukora ngo ya job. Oya, iyi ni job isaba umwanya uriga uraca mu ishure ukaja mu bisata vy'imyuga hamukiga uwo mwuga cyangwa udaciye ku ishure naho uraca ku mashure yabigenewe atanga ama formation ya mécanique automobile hama ukavyigiraho. Umaze kuvyiga rero ucukomeza ukaba umunyamwete uko utabaye umunyamwete ino job novuga ko igoye. Job utabaye umunyamwete iragoye irakunanira bisaba kugira umwete ugakerebuka kaguma ukurikirana gushikaho rugera ku bumenyi bw'ivyo ushoboye. Egome ntibishobora kuko umuntu ashobora kuba yomenya byose akabikora byose. Oya ntibikunda kubera igisata cy'Ijob kirimwo
amadomene atandukanye harimo igisata harimo nk'ubuhunya nka mekanike igizwe na aka kazi kagezwe na modire 10 n'imwe guco ubwo rero izo modire 10 zirimo ibisata bitandukanye bishobora gutuma utoshobora byose nta muntu ushobora gukora ibintu byose ntivyokunda kweri iyo babaye mubeshi yego uko harimo nk'igisata ca toreri ikijanye no kugongora hakaba igisata ca pentire kijanye no kusiga irangi imiduga hakaba igisata ca mekanike ya suspension hakaba igisata c'ivya moteri igisata c'ivya boîte de vitesse canke gearbox wewe urashaka gutoranya mu kimwe canke bibiri hakaba n'igisata ca electricity ivyo masinga kuvuga rero urashaka gusanga naka ubona umengo ari mu mekanisi ugasanga azi ivyo masinga gusa ugasanga imyaka yose abaye mu bintu bya mekanike ubona umengo mu mekanisi umugeti ugurura ni ntuzeya ikirasi iyi bayita kirasi moteri atoshobora kuyugurura nk'ubu najewe ndashaka kwambaze imyaka myinshi muri mekanike muri ivyo masinga umuntu w'amasinga akantu gatoya kakananira kubera ntibajije mu ivyo by'amasinga kuvuga rero harimo ibisata bitandukanye wowe wibazije kuki mu kwiga jewe mu kwiga nagerageje ndibaza kuri byose ariko ngerageje kuraba ivyo mbona byabaye ingabirano yanje ni igisata ca moteri na suspension suspension no kuvuga ibintu imodoka ihagarara ibivyo imodoka ihagararako bijya bituma imodoka itajegera nivyo twibazako mu gibyo bica bihwana umva ni suspension ava suspension arrière nivyo twibajijeko Aloys ugitanga kwiga uyu mwuga nikiye kintu cyo carakugoye eba miko gufata umwanya munini kugira ngo kimenye moteri kuko kugira revision moteri n'ubu ubunya hari abafundi benshi ashobora kuba amaze n'imyaka 10 ariko ugashobora kubutomo moteri ngo bomora wugara ico kintu rero cyaramfashe umwanya gose utari muto yasaba ko umudegaraje uwari wese ko kugira ugere ku yinivo yacu ubaciye mu minwe y'abadegaraje benshi ubaciye mu minwe y'abakwigishije benshi mu yindi mvugo kuvuga rero muko guca mu bantu benshi barakwigishije ucugerageje kuba umunyamwete ukazuraraba ukuntu apanze ibyuma ukuntu umuntu akoze ibi ushikaho nawe rero utimba bagwaye akazi ukavuga ati ndagashoboye hamukabigerageza ijya mbere bibaye ngombwa ubonye byo kugora uri umuntu w'umufundi uciye ubwenge ko atamuntu ashobora byose igihe uri kurabikora ashaka guhiga uri hejuru yawe akakwiza ukuntu bigira ukabigira ubwa mbere ubwa kabiri basi ugacubona rero kumenyera ugatinda ukamenya ubwo buhinga uyu munsi Aloys akorera ngaha anye twasanze ngaha yego agitangura yarasanzwe akorera aha anye byari bimeze gute ni inkuru ndende kubera umwuga nawutanguye nkiri mutoya cyane gose natanguye nkorera mu ntara ya ruguru mu ntara Ngozi niho natanguye nkorera niho natanguye kwigira umwuga hari ahantu bigisha umwuga cyari cyo giforoma cigisha imyuga amare nanje cyambona kumengo byo ngomba kuja kwiga umwuga sinariko ndiga muga nasanzwe nkunda ibintu by'imiduga cyane gose maze kuba nkunda ibintu by'imiduga canumva abantu bigisha umwuga cyambona nanje noja kwifatanya nabo yego ni ibintu narisanzwe nkunda kuva nkiri muto maze kuba nari ku ishure naryo kurihagarika narihagaritse narikunda ariko ibibazo twagiye turacamo mipe yacu murabizi rero ishure ugasanga nuriko umuntu akugurira uniforme ugasanga nuriko umuntu akugurira amakaye ico gihe maze kubona rero ntagira cepfu ca ruguru c'umuntu ashobora kumfasha kundihira amashure campagigirika ishure ntarabandanya amashure ngo ntangure secondaire ngene washitsi Bujumbura rero yego nayo isanzwe nkunda uwo mwuga ico gihe ndavyibuka nkiri umwana arakaye insolite kagomba gace mu gato Arana kibo turi ku Ijob nkiri umwana navukiye mu ntara ya Ngozi nabivuze navuye ku ishure amaca nkora ku modoka ari y'umuntu ntarinze kuvuga yari umuntu w'umutware akomeye mu ntara ya Ngozi yari umuntu atinyitse kabisa umusirikare ico gihe abasirikare bari bateye ubwoba hamara ndiko ndava ku ishure imodoka zari zihaye twaye tumenyereye vewe karinate ya karanite ya 60 amapejo abantu ba kera bakurikiye imiduga baca bazimenya
hama corona rero gipira ari imodoka bita corona gipira canke corona rubamba yari imodoka nziza niho yari gisohoka hama je mvuye kw'ishure rero nk'umwana avuka muri quartier umuji ewana numvaga uboro bwo burimwo hama nkibona iyo modoka ndavuga ati imodoka nicika kabisa ntayikozeko ukora ko gusa ibi byantesha byo guca ntangura kwiga umwuga wa mekanike hama ndagenda buke nari umwana mugufi nakuramba muremure gusa nagera ku kiyo c'imodoka hama umusirikare imodoka yiwe ndayibonye ko yari uwa mbere itunze muri Ngozi camugati imodoka ko yari nkinjana ntayikozeko kandayikorako ndayikoze kurumva cyabaye ikintu gikomeye byabaye ibintu bikomeye gose yarankubise biteye ubwoba yankubise ingumu kuva rero uwo mwanya navuye impande yiwe niruka numvise impafu zije caniruka turiruka cange nabira abavyeyi ati jewe byanka byakunda ishuri ntari cyo rimari mu njane kwiga umwuga kugira ngo nani nzogura imodoka wowe ubwawe niwe wisabiye umwuga yego natanguye kubivuga n'ishuri bitaranka iby'abavyeyi numva ko ishuri atakamaro ko kugiga ahubwo noja kwiga umwuga kugira ngo nani nzogura imodoka aho barinda bakwicira bagukubita nakabara basi okay Aloys urakoze cyane candemara rero guco rero utanguruko Bujumbura burahashitse Bujumbura candahaza Bujumbura naje mu buryo bwiza kabisa Asha hamwe novuga ko naje nk'aba bandi baza baje kurondera ubuzima byase nabambeshe kabisa wowe byaragukundiye byarankundiye kubera nari mu kigo c'imyuga hamisho kigo rero cyara forma theory hama tukagira kuja kwiga muri stage tukiga pratique mico gihe rero jewe nacienza mu myaka y'ibihumbi 2007 niho natanguye kuza ari Bujumbura nzanwe n'ivy'umwuga niho natanguye kuza nzanwe n'ivy'umwuga ushikuja gukorera abandi canke oya nahise nja muri stage canja stage mu garage bitategizako yino nyene Bujumbura yaha nyene Bujumbura kubera urumva nari mu mwuga nkunda jewe turagira stage inyuma y'amezi 5 turi muri stage twagenda mu magroupe nk'aba stage bazashobora ari 5 bagenda ari 10 je kubera ukuntu nakunda uwo mwuga mu ba stage 5 jewe umusekreteri wo kuri garage irabona ukuntu nkunda umwuga kunda bwitaho ntangura guhembwa canke kuronka amafaranga y'agasabune yego ndatoranywa mwabo bose tukagira stage ariko je mpembwa abandi badahembwa kurabona ukuntu nakunda uwo mwuga ndakomeza guco ariko gushikana aho stage ihera baca baranka kundekura baca baranyangaje ndakoraho kubera nakoraho neza ndakora mugabo biranka ko nkabona agashahara nta kigenda hama haca haba umuntu nyene mu bari baramfashije kuzi Bujumbura no kunyigisha umwuga acashaka ko nja kwigisha mekanike automobile mu cibitoke ca Rugombo ndagenda kwigisha mu mekanike automobile hamwe na code de la route mu cibitoke ca Rugombo twigisha abantu nyene bataciye ku ishure nabaciye ku ishure bipfuza ico batungejo yego nakorera umwaka wose yego nigisha mu nyuma ari cantu umwaka no wundi kandi nyene nakorera acaranyangaje ndakora rero mbandanya nkoraho yego mu nyuma utugira ivyiwawe nawe kugira shike ku vyiwanje urumva ko ni histoire ndende kuko hari abantu benshi namantkunda guhakarorera abantu nuva ko ari Imana abimfashijemo hamwe no gukunda umwuga urumva namye mfise indoto zo gushaka kuzokora ibintu vyiwanje nabwo nakora abo bandi aguma senga Imana avuga ati Imana uzofashe kugira ngo nkore ivyiwanje kandi Imana yigushikanyijeko yego Imana arabishikanye yego mbega iyo bishitse umuntu akakuzanira imodoka igwaye hama ugasanga ivyuma vyayo ntadufise birakorohera kuronka yego kubera iterambere aho tugeze kera nkatwe nkaje natanguye kwiga mekanike izi modoka turiko turabona ubu ntazari zihari hari imodoka za kera z'amase modeli hariho carbureteur na semi injection na injection mugabo rero mu nyuma dutinda tuja kunguka imiduga y'ubwoko butandukanye kubera hisi igera
niko n'imiduga igenda iraza y'amakarito atandukanye. Ubu twaravuye kuri semi carbureteur, hari imodoka za carbureteur ubu ni nkeya. Igihe umukiriya azanye imodoka d'abord ubanza kuraba ko iyo marque pièce uyironka. Hariyo re pièce usanga ibuze bigasaba ngoma kuyituma hanze y'igihugu Dubai canke mu gihugu no muri Japan ashaka gutumayo bivanye n'ukuntu iyo pièce wayibuze. Nk'akaroro nk'iyi iyi ni bemewe iyi pièce zayo ngaha mu Burundi sahari hose uzironka. N'ibintu gwaye iramaze nk'amezi ashika nk'atatu hane ngaha. Ni nk'akabanga ukwibira abantu kungene bashobora gufata neza imodoka zabo kugira ngo ntizame muri garage. Akabanga rero no kwibira umuntu ashaka kuba atunze imodoka ari na cyane cyane zigezweho ni kugira entretien ku mwanya hama no kudaforosa. Kimodoka za kera bashaka kubona akabazo ugaforosa ikaguma igenda kandi akaronka rya suti za 2010 ajya makari na kera bashaka kwatsa imodoka ugashaka gusanga uravuye nko ngaha no kuri Gare du Nord ata mavuta arimo. Imodoka imoteri kihagarika yihagaritse bagashira mu mavuta imodoka kisubira position. Ariko izubu siko bimeze, ivyuma byarahindutse ntibigikomeye nk'ubwa mbere kandi nyinshi ziri muri systeme electronique. Iyo bavuze ngo imoteri yagonze kugira ari moteri gonge burya n'umushoferi biramuraba yarize code de la route. Uko urazi muri code de la route barigisha ko umushoferi ategereza kuba abona anumva. N'akaroro nk'imoteri ikirahinda je nk'umufundi ndashaka kumva ko ikirahinda nabi canke ikirahinda neza n'uwo hindura ijwi noshobora kuvyumva. Mwico gihe rero ucutegereza kuraba igituma irikirahinda nabi. Lubrification rero na mavuta ingena duga. Amavuta ya moteri ashaka guhera ikagonga. Bashaka guca nko kukibuye ikikamena kariteri moteri. Ubwo umunyonga imodoka ikigonga wari amavuta maze kuburamo hari ivyuma bikenera amavuta. Ibyo vyuma bibuza amavuta imoteri ikigonga. Cyane urashaka kugenda ikagira circuit de refroidissement ni gisata cy'amazi. Namazi azaguhoza ubushuhe bw'imoteri. Ni kuvuga amazi arashaka kuza guhoza ubushuhe bw'imoteri kandi moteri ifise ikibazo nko ku bintu bya jodo girase canke ibindi. Shashaka kufise fite y'amazi amazi ntahoze imoteri kagonga biva cyane cyane kwizi modoka zigezweho izi z'amanuvo modere izobona zigezweho zose rero ku mavangwara marava 4 y'u kuko amamoteri cyo kimwe nakera. Cyo bituma umushoferi ategeza kugarura tableau akazararaba igihe hatsa gatarakana akacabaza umumekanisiye wiwe akamubaza ati mbega akagatara kavuziki ari umumekanisiye abiza atamubwira. Yego bo akarorero rero ngomba ndakwereke kubijanye na ya systeme ya cya kibazo yambaza ikintu gituma moteri gonga. Urabona iyi ni viri brake, iki cyuma cita viri brake. Iki ni nk'umutima w'imoteri. Iki nico kigize imoteri. Mu gihe cyose uzokumva ko imoteri yagonze iki nico kiba cagize ikibazo kiraremye. Iki cyuma nico kiba cagize ikibazo. Iyi viri brake ifise milimetre ya 100. Iyo yagize ikibazo turayiconga tukayishira kuri 0.25 canke 0.50 mu gihe wabuze pièce. Kuvuga rero abayiconga si twebwe nikindi gisata ca mécanique générale. Nabantu babize amaturu ni bijya vyuma nka bijya biri kuri Metarubia canke hariya muri Asiatique kwa Gisage. Bajya babize mécanique générale ko ashaka gufata nk'iyi pisto ishaka kuba ari nto akayigira nini. Cyo kuba ari nini akayigira no kugira ngo bikunde kwica ngaha abayita muri cylindre. Iyi ni bloc moteur, iyi ni sous-carter, ni viri brake, ni classe moteur. Za soupape rero nazo ni izi ni soupape. Harabona ko hariho tunini na dutoya. Utu dutoya ni soupape d'échappement, izi nini ni soupape d'admission. Kuvuga rero admission nizo zugurira wa muyaga na essence. Ama échappement nazo ziruguruka zigasohora ibicafu. Hamwe umva ubone ifise imyotsi uko bigenda. Kuvuga échappement zirugururira imicafu isohoka, admission nazo zakira ifungurwa. No kuvuga rero essence n'umuyaga n'ifungurwa by'imodoka. Rero iyi rero igihe moteri yagonze byo ngoma garuke ko iba yagize hakabana kusine do pariye. Kusine ni iyi
aka pièce bakita kusine aka bakita kusine aka nakapariye hama aha naho abahita haja kusine do bière vuga rero kusine do bière dutegeza kuguma tworohewe turimo amavuta igihe rero tubuza amavuta utudufasha gufata iki cumi bita viri black tugatuma rero ya mavuta anyerera ko neza kugira ngo igume iri muri systeme yayo idafise equilibre igume yoroshe kandi iri ku mamezire yayo kuvuga rero igihe itama mezire ata mavuta ironse bica bijyana ari imoteri ica yibloka iki gihagaze imoteri kiba bloke nuko rero intuzeya imoteri gonga hari umuje ashavuga ati je no kuri kari akazi ka mekanike karimo ubucafu kararuhisha mukuri gendo tumanondera ibindi nkora muga sinje kwisiga buya bucafu mugabo sinirirwe nambaye bijya bintu yabihuze akumugoro bagera umuntu yarembye ni hatari ibisoro bitwamba gendo rondera ibindi nkora kuri wewe ayigo ntakeka jombo mubwira numwuga umuntu ashobora gukora ukamubeshaho ego akamonotera abajene cyangwa ugwaruka gubu abo ndabafisemo n'uruhara gose kubera ndabigisha gose nubu hajya mwabajya babonye ndaza kubakwereka harimo abo tuba tuko turaforoma harimo abakozi twaforomye bageze ku niveau tubona ko dushobora guha ibikorwa tikora n'abandi tuba tugitangura tugikura hasi hari n'abandi twaforomye bagiye ubunya bitunze bafise abagore n'abana kubera Ijob Ijob rero irimo ubucafu mugabe ubucafu nazi ko nabakera bayamaze ngo ushaka umubira birakuye ukuvuga rero akuyura kabira mu vyiyumviro cyane cyane byo mu mutwe kuko akora ivyiyumviro akakora ivyiyumviro cyane n'inguvu zirabamo mugabe akora ivyiyumviro cyane gose novuga ko ubucafu ikintu ca mbere ubanza kubona ko ubucafu udacafuye dushaka kuronka isabone yo kwiyoza umuntu isabone yo kwiyoza aruko wemeye gucafura ukuvuga rero uyu mwuga n'umwuga ukomeye cyane gose kuko n'umwuga icambere ukura gasuzuguro utigayishije uri mu mekanisiye nta muntu yo kukengera nta muntu yo kugaya ukuvuga rero mu bantu bose twagiye turigisha canke na twebwe twize turafise icyo umwuga utumariye ko nabigusiguriye twawutanguye turi zero ariko ubu turafise ico twifashije turifashije dufashije n'abandi nkajewe urumva ndabimaze imyaka myinshi byarangiza umuntu kabisa kuko haraho ntari kwicara ubu ndahicara haraho ntari gushika ubu ndahashika harabo tuhari kumenyana benshi cyane gose ariko ubu tuzinanye kubera uyu mwuga aho novuga mu bantu bubashwe ngaha mu gihugu meme no mu mahanga hari abanyamahanga bubashwe Imana hayi icubahiro nabo ngaha mu Burundi Imana hayi icubahiro jewe Aloys nakumuryango atatu twari kumenyanira mwe bakubita yangumu mubakubita yangumu ariko Imana yarampezagiye urumva ko ingumu ya Nakubiswe nzira imodoka mu imodoka mu uyu mwaya maze gutunga ntazo no harura zimaze kunca mu minwe ntara hagiye imodoka numva ko imodoka iranteye ubwoba numva ko nohonokera imodoka ngo ndayigenderemwo nifise vraiment nukuri kubera ibyo byose ni Imana yabimfashije kwambe byose byavuye mu uyu mwuga no gukunda akazi rero cyo no yimiriza ugwaruka gubu nuko bakunda umwuga uwo ari wo wose yo tuvuga mekanike gusa igihe ugiye mu kintu uharuye ko ari ryo shure giwabo uharuye ko ari bwo buzima bwawe kubera igihe uzobikunda uzobona akamaro kavyo ari uko birimo kuko nta muntu uzoja gusega ahubwo hari igihe uzosanga baguseze ucubaha ivyumviro cyangwa bari kuca Imana yaguhezagije numva rero no bahimiriza gukunda umwuga batisunze ngo biracafuza canke biraruhisha na cyane cyane wubahe uwari karakwigisha umudegaraje wawe aho ndiko ndabwira bose anje naye ko ari abadegaraje y'abagenzi bafise abastajeri nabo bigisha numva no himiriza rero gwaruka nyimba uri mu igaraje kanaka uri kurahakura ubumenyi ikintu ca mbere ngomba nkore ko gishobora gufasha bose ntushire amafaranga imbere ariko banze ushire ubumenyi imbere amafaranga azokwizana jewe nagiye mu uyu mwuga nakora utwi wanje nk'umusore atari kwishure nari nkora utwi wanje twampa udufaranga duke duke kandi nari kutuguma mukumbura yatwo tukaneza imbere kwibiteza imbere umuntu ntibiba ivyo mekanike gusa ariko naravye mbona mekanike n'umwuga udahera ko jewe nk'ubu niyo nogenda mu kindi gihugu ubutunzi bwanje ndabujana ngaha mu mutwe ndashobora gukora kandi nkabaho sivyo ubufise niba bindimwo ukuvuga rero
nobahimiriza gukunda akazi no kubaha ababigisha akazi no kudashira amafaranga imbere. Numva ariko kamanotera rero abantu b'abajene bari mu myuga itandukanye, ari kubaza, ari kubaka, ari mekanike, ari gushona, imyuga yose. Aloys, uyu munsi umuntu yoba yifuza avuga ati je imodoka yanje irifo kwishika kwa Aloys ifise ikibazo akayinkorera bivanye n'ukuntu yumvise nk'ubumenyi ubufise. Iyo gusangahe? Yego, aho umuntu yosanga dukorera ngaha mu Ngagara quartier y'Icenda, ibarabara ry'indwi, akanimero ni agezeho ashaka guca yoturondera, turondera tukayaga nawe nta ngorane, ashaka guca tumuha programme igihe atugomwe akifuza yuko yoduha akazi. Kubona cyane uyu muga wacu urumva hari igihe bishika umuntu akaguhamagara ufise ibindi bintu uri kurakora, kenshi turakunda kuwukora dushaka no kuvugisha ukuri, kuko ivyo navyo kenshi biratuma abantu bibatesha ubwizigirwa. Rero uwo duhamagara tukamuha programme, ntibivuze ko umwanya wese aduhamagariye ngo aduha akazi ko tuca twemera, kubera igihe aduhamagara dufise ibindi vy'abandi tutarabatunganiriza. Duhamagara ku nimero ariyo 69 800 516 canke 71 378 852. Ego ayo cha turonka tuca tumuha programme akaza tukamwakira. Bakunzi bakwa Ijob, ndiza neza kino kiganiro cyane cyane ku bantu bakunda mekanike n'abavyifuza kubikora cyangwa kuzobikora. Ndazi ikiganiro vraiment cabaguye neza, nizere yuko muze gupartage no kubandi kugira ngo bamenye ku Ijob nibiki ikirabazanira kubijanye n'abanyamyuga bakora neza. Tugarukire ngaho ikiganiro ku Ijob, dusubire ku mundi munsi nabazaniye undi munyamwuga ariko aragerageza kwiteza imbere anabikora neza hano mu gisagara cya Bujumbura. Ku Ijob tuko tayari.